izina mfise muri iki gihugu canke ubustari canke iki muri bikorwa nkora ndabona yuko kuba ntafise amashuri akwiye navyo ari inzitizi bitewe naho ngera hamwe na hamwe hari amanama njamo nkumva kandi ndi nga mu Burundi wacu kuva ku ntango bakavuga igifaransa bakarinda baheza baca bahereza kuri murakoze je nagafashe nk'ibisanzwe kuba icyatumye ndagafata nk'ibisanzwe nuko nari muri tournage hajya ujya mukobwa ndamukora ko ibiki numukobwa urukundo y'umuhungu n'umukobwa mwasohokanye umukobwa yarika profita ko ibintu agira nsabe rero abakobwa muri izi ngene mumeze muraza aho turi faible ikintu kineye gusaba umugabo umushira muri mudi y'urukundo ya cyane ugakora ibintu byagujyo rero niko vyabaye mugabo wese ariko dukurikirana ikaba ari Buja Today kandi uramutse tukaba dufise umutumire ndibaza azwi muramuzi amaze gukora ibintu byinshi cyane mu gihugu cy'u Burundi hinge abe ari we yivuga nubwo sanze tumuzi ashobore kuba yo kwivuga ndakuramukije mahoro ego ni Abel Ndowayo muri kumwe twari muramubona ni Abel Ndowayo niwe turi kumwe ariko gusohora novuga ko filme itarasohoka My Family mbe muri My Family harimo ibiki My Family nyene harimo family umuryango tukeneye ko tubwira basi resume y'iyo filme kugira nundi muntu wese ashobore ko basi tuvuga ati turafite inyota yo kubona iyo filme turabifitiye inyota tukeneye kumenya ibizoba birimwo n'icyatumye uyita My Family muri My Family bazoshobora kubonamwo umupasiteri nyene w'injyajya yari pasiteri fake rero yorore nije nayemeje kugira simfata abandi ndabatsitaze nije nemeye ko pasiteri fake nakora amanyanga menshi kandi twe ndi pasiteri kandi ndazi ivyo biriho birakogwa twe tubayeho nk'abantu nk'abavugizi harimo dukora kandi suko ariko tuba tubikora kugira tuba abavugizi tugire ico dukoze mu kwigisha societe Duha kubona urwandiko ruvuga yuko hari handitse havuga yuko Abel Ndowayo ntashobora guheraheza amashuri yiwe yuko ngo ashaka gusubira kandi mu mwaka wa 5e 6e kugira ashobore kubandanya ivyo bintu bashobora kwiduha ko umuco narabyanditse kandi ariko ndabaza abafana nibaza ko iyo poste babonye yaheraheza ivuga ati mungira inama uko navuze yuko izina mfise muri iki gihugu canke ubustari canke iki muri bikorwa nkora ndabona yuko kuba ntafise amashuri akwiye navyo ari inzitizi bitewe naho ngera hamwe na hamwe hari amanama njamo nkumva kandi ndi nga mu Burundi wacu kuva ku ntango bakavuga igifaransa bakarinda baheza baca bahereza kuri murakoze hacamo nayo yuko bibaza yuko abantu bose bari ahantu bize atawutiza hari maze kubijamo kesha ahantu nka 3 4 harenga hanyuma abonye ko mperutse n'ufata urugendo narabonye yuko uri mu nzira ugenda rwa rurimi ruguma rukenerwa nimbugeze nko kuri aeroport Nairobi rurakenewe ibintu byagutyo rero ndavuga ndatanga post ati muravye ndababaze ndabona ko mfite inzitizi kuba ntashoboye kumara amashuri mu mpanure subire mu ishuri mpere mu wa gatanu nduge nanje nzoyaheze rero narabajije impanuro abafana kandi abisi impanuro bampaye nuko abeshi impanuro bampaye ntibambwiye ko nosubira muri primaire bambwiye ati hariho inyigisho nyinshi z'amakuru d'histoire niba ushaka kumenya indi murashaka kubikora ariko ntiwo kwirirwa wiruhisha umuntu nkawe ngo usubire mu wa gatanu kuko vyo gusubiza inyuma bikakubuza n'icyo ukora rero nayivuze ariko yari intumbero yo gutanga message yuko hari ahantu ngera nkabona ko ibintu bimwe bincanga yari nka message nk'iyo nshatse gutanga hama numve n'impanuro abafanzi bampa kandi rero beshi impanuro bampaye nuko nogira kuri d'histoire urumva mu makomantar wagiye ubona amakomantar atandukanye bamwe bakubwira yuko wobanza ukareka ibyo kuvuga ngo ngende kwicara ku ntebe y'ishuri ndondera umuntu ashoboye we wafashe iki nafashe ndacabyiga ndacara mu makomantere ko ni makomantere menshi nibaza ko ijya nkuru iri mu yarabwe cyane ni inkuru yarabwe cyane kuko ndafise nabo muri BBC bandondeye barambaza ati tubonye umusitari mu Burundi agira asubire muri primaire umugabo tubuze kuze iyi nkuru irakaze tuyivuge banabo barambaza bitubwire ko bimeze gute
rero nubwo yuko inkuru yarabwe cyane n'ubundi ndacaraba impanuro abafana batanga hanyuma nibaza ko intumbero nzofata mu minsi iri imbere muzoyibona nzofata intumbero ndabye impanuro abantu bagiye barama. Abel n'umukinyi wa filime mbega uko watanguye novuga ugitangura gusohora amafilme yawe bwa mbere n'ubu mbega ubuzima wowe burimwo ubu uye uno munsi woba wabuhawe na filme eske filme yiyo mu Burundi irahemba canke? Jewe filime nta kintu irampa ubuzima naba mfise ni Imana yabumpaye ndafise ibyo nkoranye n'Imana ikampezagira ikamutwe mfungura ntama nkagira ico nsigaje nkakina filime ariko nubwa filime nta kintu irampa. Hanyuma ukabibandanya gute ko tuzi filme iratwara uburyo ico co ni cambere kandi bisaba kuba uri umuntu uteguye mu mutwe mu kwandika nibaza yuko nawe usanzwe uri umwanditsi ukunda gukina filme wazanditse none wewe gute uguma ufise novuga uwo mwete wo gukina filme kandi atakiguha usohora n'ivyiwawe vyose? Igituma mfise umwete nuko ibikorwa vya filme ndabikora ndabikunze kuko biri muri jewe nukuvuga n'impano yanje ndiko ndasohora muri je ndabona ndafise icizere yuko nimba je ntarose atacimpa mu umwana wanje azoronka reka tube ibitambo ico bita kuba igitambo tube mu ntango twebwe bituruhishe ubwo ndazi ko bizogenda bigera igihe muri kazozo ugasanga n'igihugu kirabitahuye bagategura amarushanwa y'abakinyi ba filime bagategura filime nziza bagategura amarushanwa gutora filime ya mbere nziza ya kabiri ya gatatu mu gihugu kugira ngo abantu babankuraje iyo bizoshigira bishike uko na za Nigeria birabaho za Tanzania uzaraba sinema zetu ariko ino umenga ibintu byo bijanye n'umwidagaduro nta kibanza bifise cyane mugabo ndazi muri kazoza bizoza nubwo nzoba ntakiriho usanga umwana wanje biramufashije reka rero dukore twitwa ko turi bitambo mugabo byo kuvuga ngo ko yambuzemwo amahera ngo mpagarika iki ntabyo nokora kubera ndabikora kubera umutima wanje wikunda nzobibandanya. Tugiye ko haruka mu gihugu ca Tanzania mbega ugerageje kuraba mu bindi bihugu n'iki gihugu c'u Burundi nirihe tandukaniro ry'abantuzeya basi novuga ati filme zikinwa ngaha mu Burundi nizikinwa mu bindi bihugu nirihe tandukaniro wabonye? Jesho nabonye mbere no kubwira ko mu Burundi ubu turateye imbere dufise amafilme meza asa neza montage nziza nuvuga ari kuri karite nziza kuko nkurikije nivyo nabonye handi nta bintu vyatari nabonye ko kera ntarajayo nabanze ko ari ibindi bintu byo birenze bagira ariko nasanze bibayabaye gusa ico nabonye bo hanze baturusha nko ngaho hakurya muri Tanzania urumva umukinyararonka hari abantu bagura amafilime muri Tanzania zaza mu TV ziragura hari ikintu bategura muri Tanzania citwa sinema zetu kiba buri mwaka abantu bakajana amasinema urumva yarabaye nziza urashaka kuronka harimwo umukinyi wo muri Tanzania vraiment araronka biramushobora kumutunga rero mu byo nashoye kubona nuko nawe ko twebwe turacatamba twirorera ariko ntibyari byiza nibaza ko leta canke umushinganje ajejwe inkino ajejwe iby'ugwaruka yarakwiye kutubona ko turi haka twita ko natwe turafasha igihugu cyane nibaza ko filime ziri mu kintu cambere cigisha abantu filime iri mu kintu cambere gituma abantu baja hamwe filime iri mu kintu cambere intumbero yose ukeneye kugira ko mu gihugu ku kintu ushaka gutumbereza ko ucishije muri filime kiragirwako nimba ushaka kwigisha ugwaruka kwirinda sida uciye muri filime neza biraba neza ushaka kwigisha abantu kureka kwiba ucishije muri filime biragenda neza abantu bose nasanze barakunda filime barakunda message dutanga rero ikibuze nuko gusa ngira bo hejuru ntibarabibona kuko ushaka gusanga bataziraba ndashaka kuba nibaza ko arundi bakunda filime ugasanga uwo kagombye gica dufasha wabadakunda filime rero nje tuma mvuga ati reka ngume nkora hazogera igihe haze nkundi muntu ajeje nk'umushikiranganje bw'ugwaruka usanga arakunda ico gisata aca kigarukira atuhamagare ashobore kudufasha natwe tubone ko igihugu kituzi. Hariyo nk'umuntu avuga ati filme je kuri jewe n'ubuzima ewana nzoyikina nzorinda nsaza arico kintu ndiko ndakina kubera yuko ndabibona nk'ubuzima wowe urafise ahantu ushaka kugera canke uravuga yuko umunsi umwe nzofata mpagarike filme canke nzobandanya nkina n'abana n'abandi bankurikira mugabo ndi muri ntuzeye muri ivyo sinomenya ingene bizogenda kuko
Jimmy Simbere ntayo menya iyo ndimwo ni kuvuga nzokina filime kugeza uyu munota nyene uri kurambaza niho ushaka ko filme ndundigera nshaka kigera kure nyene shaka kugera kure nk'ahandi ikadutunga akagera igihe ikadutunga tukakora ikatubeshaho ntitugume dukora tukaca tuguma turiruku ushira miliyoni 5 muri filime ntugaruremo n'ibihumbi n'amajana 5 birababaje rero ndipfuza ko azogera igihe bigahinduka Imana kugurura imiryango umukinyi wa filime akagira icarose kuko turaruha cyane kandi nibaza ko abantu bari mu bintu byo dufashe na za televiziyo ziri nko mu iki gihugu za RTNB n'abandi barazi ko kuronka image si ikintu umuntu atora ikintu kiruhije rero twebwe tugaca dushiraho no kurondera amarokasiyo ibibanza byiza ugashirako kurondera impuzu nziza ukarondera imiduga myiza ukarondera amakamera ukarondera n'ibintu bituruhisha cyane sishobora no kumva igituma batavyumva babone ko tubo turakora kandi turimo abantu bafasha cyane abantu ndisiri turafasha abantu urabona ko abantu baba banezerewe ibikorwa dukora urabona ko urahura n'umuntu kumva kunezerewe ati warakumva yo guterura ibyo bintu kina ni byiwanje warakoze kumpanura bijya bintu kina naciye mpinduka kubera ibyo bintu nabonye ibintu nyine ukabona ko twakagombye kuba turi abantu ubwo bafise iteka mwatubye ko musanzwe mufise ibindi mukora ibiki nimba atari banga ibindi dukora sinkunda kubivuga cyane mugondo umudandaza sinkunda kuvyinjiramo gose mugondo umudandaza birakorohera novuga yuko urubatse kandi ufise abana mbega umugore wawe arabitahura mu kibano bayeho gute mu bundi buzima busanzwe butandukanye n'ubwa filme Abel yabayeho gute umugore wanje aratahura ibikorwa nkora iyo abatabitahura ntavyumva nkora kuko amafilime azokina ni menshi kandi nta muntu arabona je na madamu tugwana nta muntu arabona je na madamu tubanye nabi tubanye neza ni kubera bitahura wewe nibaza ko mbere yuko mba umustar ari we yabanje ko umustar kuko arugurutse mu mutwe aratahura ibintu ndimo hama mu kibano naho nyene je ni sawa hamikini nuko je mu kibano sintembera keshi muri quartier nigake wo maraho je mu maniruka n'ubuzima nigake ushobora kumbona muri quartier ngo menye ngo bamvuga uko navyo menya uje mbyuka ngenda nkongira nkagaruka ijoro urumva rero je mu kibano sindabimenya neza mugabo ico no menya nuko yuri umuntu ugira ibikorwa uba wubashwe barakubona akagwa gateka kiwawe nk'umuntu bama babona bama bakura kwinyigisho wigikuru nuko izo nyigisho utanga uzibamwe ukamera donke bisaba nimba je nkina ndi maraya ntibazico bambona muri quartier ndi maraya nyene babone ko bijya ari nyigisho ntanga niba nkina ndi mboregwa ntibazico bambona muri quartier nama ndi mboregwa ndiko ndano ahubwo babone ko ntandukanye na wawundi niho abantu bazogenda bamenya filime kuko abantu batazi filime nimba unye umukobwa turiko turakina wa sheri iki umuntu atabiza cayibaza ngo ndikimaraya nico gituma besho cabibaza ngo none yubatse gute ngo umugora byumva gute abitahura gute kubera gutamenya filime ariko ijya n'inyigisho ndabibamwe uwo mwanya ugira nigisha ikintu kanaka mugu jewe ntandukanye nabijya nkina nihe filime yawe yabaye hit cyane yabaye hit cyane yitwa Paradiso ni filime yitwa Paradiso ni nziza gose nibaza ko iri muri filime zimaze kurabwa cyane ngaha ku butaka bw'u Burundi kuko ni gake twahora tubona ama views arenga 200 abantu bamaze kuraba filime ndabona ko izo kwiza n'umuriyoni ubigeze mu 215 kandi nta mwaka urahera ndabona ko nko mu myaka 2 natwe tuzishima ko twakwije umuriyoni w'ama views ku kikogwa cy'umurundi hama filime nganda bahe my family nayo ije irenze na Paradiso ni kuvuga yuko je ndabona ko kuri jewe imbere ni heza kandi ndazi yuko nivyo mvuga ngo vyagahaze hamwe n'Imana izogenda bitunganya biroranye bigende neza Mbega wayise Paradiso Paradiso ni filime ijanye n'ingo yigisha ibintu vy'ingo nashatse kwerekana yuko urugo iyo ufise urugo gwiza umugore mubanye neza abana ibiki durahinduka Paradiso mugabo ushatse wewe nyene umugore cyawe mugabo urugo rwarashaka kugwonona hakuba Paradiso rukabangira giyonomo
ugasanga none nka rujya rugo usanga baguma bakubitana biki nibaza yuko nta muntu atabizi mu rugo mubanye neza umugabo n'umugore nta kugwana nta gushwana nta kimusangira kabise nagahiye mugiye mu kabari musangira kanyamatora nawe tora muba muri nka muri paradizo nta buzima buryoshe nk'ubwo rero nico isigura iyo mubanye neza n'umuntu mubakanye n'abana ma muri paradizo rero twavuze yuko urugo rwiza ni paradizo cyo tumiye filime twace tuyita paradizo. Abel Duaye n'umuntu azwi novuga ko twe kweri turakuzi aha mu gihugu cy'u Burundi umuntu azwi novuga ko umusaha mbe ubuzima bwo ku musaha uvyumva gute uri umuntu w'umupapa yubatse uvyumva gute kuye n'umuntu akabya ndakuzi ndakuzi ni gute nk'ibitangurana nabitinya nageze ko ntaramenyekana indirimbo iki mugabo nkabona ntibirafata none hacagira ikindi gihe ndamenyekana kujya aho nciye hose ari Abel mugabo nacengira Imana yuko novuga Imana yanti agateka mboko ntagenda n'amaguru mba afise imodoka biratuma birankingira mwo gato kuko nibituma nguma nkubitana n'abantu iyo nge nama nko muri bisi dufate ziba ari ngorane ariko ndabibona aho ngeze hose abantu baransamarira hari n'ahantu ushaka kugira urenganye n'imodoka ugacubona atanga kuvugana ngo ugabona basige bakuraba we urenganye kandi ahantu hose vraiment ngeze rero umwanya umwe kera naribaza nzobibamwe gute ibi bintu mugubu naramaze kubimenyera naco bimbwiye nimba bishitse nkaba nari imparitse ahantu bagaca baza bakamenyera bakamvugisha turamukanya daho kandi bakabona imico yiwanje itandukanye niyo muri filime nico ciza gihari kuko jewe Abel ntandukanye n'uhoro ubona muri filime muri jewe tunahuye mwibarabara ntushobora kunyita umustar cuvuga ati ujya mu papa ndi mu papa hoze yitonda avuga make ku buryo bijya nkora ndi mu kazi ubwo n'abantu bitangara ati wewe ubijya ubikina gute burya kugeza n'ubu abantu barambaza ukina iziya filime gute kuko abandi usanga wari nk'umustar ari waba no mu buzima busanzwe ku buryo muhuye mubona nimba muhure nk'umwirabura ntusange wambaye ipantaro nambaye ni ya gipasteur ni y'abatama abantu usanga yambaye ikase nk'uko ugasanga ku buryo nica no muri quartier abantu bose babona ati wa mustar ararenganye kuko bajya sindasigura inyambaro rimwe na rimwe umuntu yambara inyambaro kubera dufate ntaramenyekana akina yamenyekana kubera hari inyambaro ushobora kwambara uciye muri quartier abantu bose bashaka gusamarira sivyo rero ari umuntu ashavuga ati gende umustand afise akaririmbo kamwe reka nambara ukuntu igishapo ndayihenge kuko buryo nica ahantu bose bansamarira ati uyu muntu arenganye ninde bwo je nanje ivyo nashize imbere kuva ntangura ibikorwa nashize imbere ibikorwa byanje vyivugire ibikorwa vyiwanje bibe vyishi kandi vyivugire umuntu abirabe hanyuma numbona ucu usanga ndi naturel kuri ya naturel yiwanje nuko rero je ndametiriza kuhura n'abantu bakamenya nibisanzwe iyo duhe turaganira kandi bakabikunda bakurikije ingene basanze meze bitandukanye nuko bankeka kuko nabijya wabonye bavuze muri Tanzania bijya wabonye muri Tanzania bavuze ngo mfise ngo nakoze ku mukobwa nibiki abantu benshi bijya baravuze ati uko tukuzi vraiment tunahuye turabona ko nta nuwo kwikika kw'ikintu rero ivyo nivyo vyiza kaka video narakabonye kandi nawe ndibaza warakabonye wakakiriye gute mbe je nagafashe nk'ibisanzwe kuba icatwe ndagafata nk'ibisanzwe nuko nari muri tournage hajya ujya mukobwa ndamukora ko ibiki numukobwa urukundo y'umuhungu n'umukobwa mwasohokanye umukobwa yari ka profita ko ibintu agira nsabe rero abakobwa muri izi ngene mumeze muraza aho turi faible ikintu keneye gusaba umugabo umushira muri mudi y'urukundo ya cyane ugakora ibintu byagujye rero niko vyabaye mugabo gwari urukundo yari turunaje ntaho bihuriye kandi nibaza jo ngiye Dar es Salaam nkaba nagiye gusambana sinoca ndabipubliye kuko nibaza nuba ubunyene aha turi nko mumaze usanga atamazu 10 ngira woje abuka abantu bateko barasambana mugo hari ivyo ubona birinyegeje ubusambanyi buraba ariko burinyegeje rero je sinoja kuba nagiye Tanzania gusambana nce ndabipubira kuri face nce ndabiha nk'umunyamakuru ati ngibi ibintu ndimwo umuntu yiyumvire ko nagiye gusambana uwo muntu aracari nyuma y'amajambere nta numwanya ndamutako unanyandikiye sindakwishura kuko ncambona yuko ndakwitike njambona yuko ubuzima urimo uracari iro de bar uracari mu buzima bw'umwijima nturamenya ivyo urimo
umuntu azi gutahura arazi uko nagiye gusambana no bipubliya canke mwo kimwe avuze ko araka video ari umuntu yakamfashe ndi gusambana agasigura ati ravya bera arimwo hari umuntu yamufashe mu hotel ariko arasambana cara mu kamera kandi ntiyari yabibonye aho sava mugo bijye byose mwabonye vyaje Burundi nije nabijanye kuko ndafise abantu bafise ama page yanje bayaraba ama Instagram nibiki rero ngeze ku rugendo nka rugenda narafashe nka image mbonye candagaha umunyamakuru ndagaha yacara gasanzaza bivuze yuko ndani ndabizi nane umva je noza kwifatisha noza kwisarisha gira akajambo kamwe ubwiye abakunzi bawe n'abakunzi ba Buja akajambo kamwe kaheze oyaye ntigaheze ko nako wavuze kaheze utakavuze babwira akajambo kamwe ndazi wa mwana burya akajambo kamwe ntigakunda akajambo kamwe nyene ntigakunda ntikaba mugabo reka ndababwira akajambo ko basezera reka ndababwira ati ndabakunda abakunzi ba Buja Today TV mugire bijya bababwira bya subscribe s'abonner like commentaire partager kugira ibikorwa bishobore kubandanya bigira kure hama kandi ndabakuraje kuri uyu mwana mwazanye arasa neza araberewe burya n'umunyamakuru turakeneye n'abantu nka mwebwe bituma je ndazi ko muvuduko ugira uboneke muri Buja Today murakoze namwe ndibaza yuko ntitwasubira kandi kubahamagara muzotwita jewe umwanya wose ndi ready ready ni ndi tayari umwanya wose ndi tayari munkeneye vraiment nzobitaba tubasaba mwese kugira subscribe notification kugira ngo mukurikirana amakuru yacu kandi muyakurikirana ku mwanya urabona ko twari kumwe n'umukinyi novuga ko umukinyi Abel je ndi kuri micro yari ishimwe donc hano uri kabira kabari nyama murakoze cyane ndabakunda gose kandi ndagumiza ku mutima bye bye